Bwana Yesu asifiwe. Yesu nashimwe. Imbere ya byose ntanguye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yacu ni nziza kandi Imana yacu yatugiriye neza inondwi yose. Hariya mu bikorwa byacu twagiye tubona ikiganza cy'Imana, indwi yose twabonye ikiganza cy'Imana. Natwe no munsi rero twaciye tuza hano kugira ngo dushimire iyo Mana yatugiriye neza inondwi yose. Hari abatabishize mu gaciro, hari abari mu bindi bibanza bitari nk'ibi, mugabo wewe na jewe twahisemo neza, twaje muri kino kibanza kugira ngo dushimire iyo Mana yacu yatugiriye neza mu ndwi yose irenganye. Nashaka rero mumfashe iyo Mana tuyikomera amashyi. Nkuko babivuze ku batanzi nitwa Jean Ntiruhungwa, hanyuma ni jewe Imana yashimye yuko mpagarara imbere yanyu kugira ngo tuganire amajambo Imana yashize ku mutima. Imbere yuko tuvugana amajambo Imana yashize ku mutima wanje, nashaka tuje mu gitabo cya Luka. Tuje mu gitabo cya Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 11, dusome ijya 20 gusa, hanyuma tuce tuja mu byo Imana yashize ku mutima wanje. Mu gitabo cya Luka igice cya 11, dusome hajya ku murongo wa 27, dushikane ku murongo wa 28. Urupapuro rwa 83 mu Bibiliya ya kera itahinduwe. Dusome ngo Yesu yishura umugore ashimye nyina. Akivuga ivyo, umugore wo mu ishengero ashira hejuru aramubwira ati, hahigwa inda yakuvyaye n'amabere yakonkeje. Nawe aramwishura ati, cyane cyane hahigwa abumva ijambo ry'Imana bakaribungabunga. Yesu nahabwa icubahiro. Aya niyo ntangamarara yanje nashaka yuko tuvugana imbere yuko twinjira mu idonido ibyo Imana yashize mu mutima wanje. Uyu mugore yaravuze ibintu byiza, abonye Yesu ingene ameze n'ivyo akora, hanyuma niho yaca avuga aya majambo ngo hahigwa ngo inda yakuvyaye ngo n'amabere yakonkeje. Kandi byari byo yavuze byo, kuko Yesu ntiyamubeshuje, mugabo yamuciye avuga ngo cyane cyane, ngo cyane cyane ngo hahigwa abumva ijambo ry'Imana hanyuma bakaribungabunga. Wagize neza kuza rero kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ijambo ry'Imana wumvitiye hano uze kuribungabunga. Yesu nahabwa icubahiro. Uze kuribungabunga kuko ni ijambo ry'ubuzima. Kuva dushika hano rero twumvise amajambo menshi kandi y'ikimazi. Watutanguriye yatubwiye yuko Imana yacu yumva. Imana irumva kandi nivyo Imana irumva. Hanyuma uyituye ibibazo byawe irakumva kandi ikakwishura. Yesu nahabwa icubahiro. Mugabe igusaba gusa yuko uba wejejwe ku mutima wawe kugira ngo ishobore kukwishura neza. Mugabo twumvise yuko Imana yacu ni nziza, irashobora no kugira neza abadafise imitima myiza, kuko Imana igira neza ababi n'abeza. Yesu nashimwe. Iyo Mana yacu rero ni Imana yumva kandi nivyo kuri. Hanyuma abakurikiye batubwiye yuko ngo bibabaje kubona abakuzi b'Imana, abantu bavuga ubutumwa bw'Imana, bavuga
iby'Imana, bakorera Imana mu buryo butandukanye, mugabo ugasanga ntibarahinduka. Hanyuma bakaba baduhamagariye yuko twohinduka. Yesu nahabwa icyubahiro, yuko twohinduka kugira ngo ibikorwa byiza dukora, ibikorwa by'Imana dukora bishobore gushimwa n'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Hanyuma rero tuje rero mu majambo Imana yashize mu mutima wanje, aho nashaka kukuremesha wewe wagize intambuko ukaza no munsi, wewe wagize intambuko ugaheba bijya byose byari kugufatira ukaza hano. Wagize neza kubera waje kumviriza amajambo y'Imana, kandi muri ayo majambo y'Imana tumaze kumva byinshi. Tuje rero mu ijambo Imana yashize ku mutima wanje. Ijambo Imana yashize ku mutima wanje niri rivuga ngo kuba uriho kandi uri muzima uyu munsi si igihamana. Subiramwo, kuba uriho kandi uri muzima uyu munsi si igihamana, n'umugambi w'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. N'umugambi w'Imana, si igihamana, n'umugambi w'Imana. Hari ikintu Imana ishaka yuko uzoshikako, hari mission Imana yaguhaye ishaka yuko uzoshikako. Yesu nahabwa icyubahiro. Hari benshi basamwe nkuko wasamwe, mugabo ntivyashobotse yuko babona izuba. Imana ihabwa icyubahiro. Hari benshi bavutse nkuko wavutse, mugabo baciye bapfa, ntibamaze iminsi 2 cyangwa iminsi 3. Hariho abamaze iminsi 2, hariho abamaze iminsi 3, hariho abamaze ukwezi, hariho abamaze umwaka, hariho n'abamaze 20, 30. Mugabo wewe uno munsi uracyariho. Yesu nahabwa icyubahiro. Si kugihamana, hari mugambi w'Imana. Yesu nahabwa icyubahiro. Dusoma amajambo y'Imana, tubona hariya muri Kuvayo, igitabo cya Mose. Kuvayo igice cya 2 umurongo wa mbere dushikane ku murongo w'10. Naha gusa dusoma, nta handi dusubira gusoma, kuko sindabatevya, kuko ndabubaha, kandi muri uno mwanya usigaranye urakwiye kugira ngo tuvugane amajambo Imana yashize ku mutima wanje. Kuvayo igice cya 2 umurongo wa mbere dushikane ku murongo w'10. Ndasoma ngo Mose atorwa n'umukobwa wa Farawo. Umuntu wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wo mu Balewi nyene. Uwo mugore asaminda avyara umuhungu, maze abonye uwo mwana ko ari mwiza aramunyegeza kumara amezi 3. Atagishoboye kumuhisha, yabira agatebo kajishwe mu nkorogoto, agahoma kaburimbi n'ishishi, ashiramo uwo mwana, agashira mu rufunzo mu munyika ku ruzi. Mushiki we aramwitangura ngo arabe icyo yoba. Maze umukobwa wa Farawo amanuka kwiyuhagira mu ruzi. Injoreke ziwe zigendagenda ku nkombe y'uruzi. Abona kagatebo mu rufunzo, atuma incereke yiwe kukazana. Arakarumura, asanga karimo umwana, kandi uwo mwana yari kwararira. Amutera akagongwe, atuyu n'umwana wo mu Baheburayo. Maze mushiki we abaza uwo mukobwa wa Farawo ati, mbega sinoja kukuronderera umugore wo mu Baheburayo ngo amukonkereze? Umukobwa wa Farawo aramwishura ategome, genda. Nuko uwo mukobwa aragenda, ahamagara nyina w'uwo mwana.
umukobwa wa Farawo aramubarira ati jana uyu mwana umunyonkereze nzokugerera. Uwo mugore ajana uwo mwana aramwonsa. Umwana amaze gukura amushira umukobwa wa Farawo. Acika umwana wiwe amwita Mose. Ati nuko namukuye mu mazi, Imana yacu nihabwe icubahiro. N'aya majambo tugiye kumarana umwanya mutoyi tuvugana. Amajambo atubwira kuri uyu mukozi w'Imana yitwa Mose ingene yavutse. Kugira ngo utahure neza ibi, ucuja hajya kuri kirya gice cya mbere, hajya ku murongo w'8, hatubwira ingene vyagenze kugira ngo bashike kuri dushike kuri ibi dusomye ku murongo ku gice cya 2. Ngo abanyisraeli bari barahezagiwe n'Imana, bari baragiriwe neza n'Imana, kuko bamanutse hariya muri Egiputa bashika kuri 70. Hanyuma bashitseyo Imana irabahezagira, Imana irabagirira neza bene data. Yesu nabwo icubahiro, irabagirira neza. Yosefu nawe aba umuntu adasanzwe, aba umuntu akomeye cyane muri kijya gihugu. Hanyuma baramererwa neza, baratunganirwa, bamera neza cyane. Hanyuma baragwira baba benshi. Hanyuma uyu Yosefu arapfa. Hanyuma ngo mu nyuma, kuko amaze gupfa, bagumanye cya cyubahiro kubera Yosefu. Mugabo ngo hagera igihe hima uwundi mwami, nuvuga hatwara uwundi mwami atigeze kumenya ibya Yosefu. Hanyuma uwo mwami aravye neza asanga Abisirayeli ingene barondoka, ingene bagwira, byari biteye ubwoba. Hanyuma biramutera ubwoba ngo aba bantu turavye umuvuduko w'ingene bagwira, hariho umunsi umwe bazoduhinduka. Hanyuma bakaca baba abansi bacu, canke bakatugwanya n'abantu bazoba baduteye. Niko gufata ingingo kugira ngo bikingire ivyo bitarashika. Hanyuma bafata ingingo yuko bobaha ibikorwa byinshi, nkuko musanze mubizi. Babaha ibikorwa byinshi, bwo bavuga yuko ngo abo bantu baguma bagwira kubera bafise umunezero udasanzwe, kubera bafise ukwidegemvya kudasanzwe. Ngo hinge rero tubagire abaja bacu, tubaha ibikorwa bidasanzwe, tubakoreshe. Barabakoresha, nibo barima, nibo batwara ibintu biremereye, nibo bafyatura amatafari, nibo bakora ibikorwa biruhije. Yesu adufashe gose. Barakoze bimwe biteye ubwoba, kandi ngo nibo bubatse n'ibisagara binini muri kijya gihugu. Hari ibintu twize batwigishije turi mu ishuri, batubwira amapiramide bubatse hariya, n'amapiramide bubatse kera cyane. Abatwigisha batubwira yuko uravye ingene ayo mapiramide yubatswe, birateye ubwoba, birasiga ubwenge. Kubona muri kijya gihe imbere ya Yesu Kristo, imyaka myinshi cyane ataravuka, bashobora kubaka ibintu nkabijya. Bavuga yuko aba banyisraeli ngo nibo bavyubaka, nibo bakora ibikorwa bidasanzwe hajya ahantu kugira ngo ayo mapiramide yubakwe, ivyo bisagara vyubakwe. Bumva yuko bari bagizwe abaja, kandi ivyo byose babikora ku buntu. Mugabo icyatangaje nuko uko baguma babaha ibintu biruhishije, babaruhisha ngo bikunde nibasubire kuvyara, ngo babe benshi. Mugabo uko nyene Imana yagumi bahezagira. Yesu ntabwo icubahiro. Kubera iki? Kubera ari ubwoko bw'Imana. Yesu ntabwo icubahiro. Hanyuma Farawo biramutera ubwoba, ngo bimeze gute ko aba bantu twafashe ingingo kugira ngo turabe ingene twogabanya umuvuduko wo kuvyara, mugabo baguma biyongera. Biramutera ubwoba ngo hinge duhindure umukenyuro, hanyuma dufate bajya abantu abaheburayo kazi bariko baravyara, hanyuma basanze yuko ari umuhungu, hanyuma bace bamwica. Mugabo ari umukobwa ngo bamureke. Imana yacu idufashe gose. Hanyuma hari wabakirizi
abo bakirizi nibo bari bafise ububasha bwo kwakira abantu, hanyuma bakaraba yuko yavyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Bahawe itegeko kuko bahamagawe ibwami. Umwami arababwira ngo iki gikorwa turakibahaye kugira ngo zina mwana w'umuhungu wese azovuka nimwasanga ari umukobwa muce muniga, mugabo nimwasanga ari umuhungu mumureke. Abahungu icyo gihe bari bageramiwe. Yesu adufashe gose. Abahungu bari bageramiwe gose, mugabo abakobwa nta kibazo bari bafise. Hanyuma bajya bakirizi ngo kubera ari abantu bubaha Imana baranka gukurikiza itegeko ry'umwami. Yesu adufashe gose. Yesu ahabwa icubahiro. Baranka gukurikiza itegeko ry'umwami kuko bari bazi yuko kwica ari icyaha. Baranka, mugabo barongowe na Mpwemu Yera ngo ntimukore iryo bara. Hanyuma barabareka baguma bagwira. Umwami arabahamagara ngo ni kubera iki abantu baguma bagwira. Nabo bavuga ngo abaheburayo kazi ngo nabahizi ngo tuza gushika baduhamagaye tugasanga bamaze kuvyara. Yesu ahabwa icubahiro. Ngo kandi icyo gikorwa bakoze Imana yarakibashimiye. Yesu nahabwa icubahiro kuko yarabahaye abana, ibaha ibintu byiza kubera iki? Kubera bubasha Imana. Ububasha Imana wese Imana imugira iki? Imuha icubahiro. Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero Farawo amaze kubona ivyo bintu ngene bimeze, naho bamaze gufata izo ngingo zibiri, baguma bagwira ngo hinge rero ubu duhindure umuhungu wese azovuka no kumuta mu ruzi. Ntaya majambo rero twasomye hano atubwira ingene Mose yavutse mu gihe gikomeye, yavutse mu gihe kigoye, aho zina muhungu wese yategerezwa gutabwa mu ruzi. Ndiko ndasoma aya majambo naciye nibuka n'ivyo nyene twize mu ishuri batubwira mu Bushinwa ingene bimeze. Mugabo aha mu Bushinwa ni hari hageramiwe abahungu, hari hageramiwe abakobwa. Kuko Abashinwa ni benshi, nabo nyene barondoka bimwe biteye ubwoba. Kuko icakane cy'abantu baba ku isi n'Abashinwa. Hanyuma abategetsi b'Ubushinwa babonye ivyo birabatera ubwoba, baca bafata ingingo kugira ngo zina rugo rwose ruzovyara umwana umwe. Bari bategetswe kuvyara umwana umwe. Hanyuma cyari kibazo ku Bashinwa, cyari kibazo gikomeye kuvyara umwana umwe. Hanyuma ivyo byarateye ibibazo mu miryango. Umumama amaze gutwara inda, icyo yabanza gukora, yabanza kuraba igitsina cy'umwana. Asanze ari umuhungu yaca muvyara, kuko yazi yuko uwo muhungu umwe azogwiza umuryango. Imana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma mugabo asanze ari umukobwa yaca mwica, kuko we baca bavuga ngo umukobwa azoja kugwiza umuryango w'abandi. Umukobwa rero baca bamwica, haca haba ikibazo. Abatwara inda z'abakobwa bose baca babica kugira ngo baronke umuhungu. Imana idufashe gose. Hanyuma ivyo byarabandanije, mugabo muri no minsi iyo ngingo baheruka kuyihindura, kuko basanze ubu abantu kuko byaragiye mu mitwe yabo yuko bategezwa kuvyara umwana umwe. Hanyuma biraja mu mutwe yuko atabana benshi bategezwa kuvyara. Hanyuma byaharageze yuko abantu baba jeune baba bake, ubu abantu bakuze nibo benshi. Imana idutabare gose. Bamaze kubibona bacabona imbere yacu hari ikibazo, tuzohava tubura abakozi bafise inkomezi, bafise inguvu. Hinge rero duhebe ya ngingo, tubwira abantu yuko ubu tubongeye umwana umwe. Ubu barashobora kuvyara abana babiri. Barashobora kuvyara abana babiri, iyo ngingo baheruka kuyihindura. Mugabo basanze mu mitwe yabo ico kintu cyo kuvyara umwana umwe cyaramaze kwinjira. Biragoye kugira ngo babihindure. Ubu rero bariko barafata ingingo yuko uzovyara umwana agira kabiri bazomuha agashimwe. Bamuha agashimwe kugira ngo batuma abantu baguma bavyara uwo mwana agira kabiri, kuko benshi barabivuyemo.
hanyuma nivyo barimo muri no minsi kugira ngo barabe ingene abantu boba bawuvyara kugira ngo mu misiza ntibazogira ikibazo cyo kubura abantu bashobora gukora bafise inkomezi. Iki gihe rero twariko turavuga cari c'abakobwa bari bageramiwe, mugabo abahungu bobo nta kibazo. Mose rero mugabo iki gihe ca Mose yari afise ikibazo cyuko abahungu bose bategerezwa kwicwa, bategerezwa gutabwa. Imana idutabare gose. Mugabo Imana nkuko twabisomye, Imana yaramukingiye, Imana yacu ntihabwa icubahiro. Naho bari bafashe ingingo imeze gutyo, Imana yaramukingiye, yamukingiye nkuko nyene duheje kubisoma. Mose arabaho. Kubera iki? Kubera Imana yari imufitiye umugambi. Hariho mission Mose yategerezwa gukora mu bana b'Abisirayeli. Yesu nahabwa icubahiro. Niwe yari afise mission yo kubakura hariya akabajana mu gihugu c'isezerano. Imana rero iramukingira muri ubu buryo nyene twumvise. Iramukingira maze Mose bari bamushize, Imana ija mu mutwe wa nyina, iramuha ubwenge budasanzwe bwo kugira akantu amushiramwo kugira ngo nahazomushira mu mazi, mugabo amazi ntazomutwara. Imana ntihabwa icubahiro. Ni Imana yagendeye nyina maze iramuha ubwo bwenge, hanyuma ambamushira muri kajya kantu bashira mu mazi kugira ngo aguma areremba imbere hejuru y'amazi, mugabo amazi ntamutware. Hanyuma uwo mwanya nyene umukobwa wa Farao ararenguka. Yesu nahabwa icubahiro. Umukobwa wa Farao abona ka kantu kari mu mazi, acarungika injoreke ziwe kugira ngo zigende zikamuzanire. Agize araraba asanga n'umwana w'umuhungu kandi aramenya neza yuko ari umuheburayo. Yesu nahabwa icubahiro. Ibwami ntibashaka abana b'abahungu. Umukobwa wa Farao yarabizi neza yuko umwana w'umuhungu w'umuheburayo ategerezwa kwicwa, mugabo aramukingira. Yesu nahabwa icubahiro. Ntiyamwishe kandi yarabizi iryo tegeko yararizi, mugabo aramukingira. Hanyuma ubwo nyene mushiki wa Mose acaraseruka. Ubwo n'ubwenge Imana yagiye ibaha kugira ngo Mose ashobore kubaho. Yesu nashimwe. Ngo kuba uriho kandi uri muzima uyu munsi si gihamana, ngo n'umugambi w'Imana. Imana yarifise umugambi kuri Mose maze iramutabara muri ubwo buhinga bwose twagiye turabona. Mose aca agenda kuba kwa nyina, asubira kuba kwa nyina, kandi nyina aramererwa neza, araronka akazi, yonsa umwana wiwe, kandi ubu ntiyasubiye no kumuhisha, yamwonsa abantu bose babona, akamuheka abantu bose babona, akamugendana abantu bose babona. Kubera iki? Kubera yarazi yuko ariko ararerera umwami. Yesu nahabwa icubahiro. Aramurera kugeza aho Mose akura, kandi Mose amaze gukura yaramenye neza yuko atari umunyegiputa, naho yakuriye ibwami, aramenya yuko ari umuheburayo, ari umunyisirayeli. Yesu nahabwa icubahiro. Imana iramukingira rero kugira ngo abeho, hanyuma azoshitse umugambi w'Imana wo gutabara ubwoko bwayo. Yesu nahabwa icubahiro. Mose aratabagwa, hanyuma Mose arakura, akurira ibwami, kandi aramenya yuko atari umukobwa wa Farao, amenya yuko aturuka ahantu mu baheburayo. Si umunyegiputa, mugabo n'umuheburayo. Hanyuma igihe kigeze nkuko mubizi, yarakoze mission Imana yari yamuhaye, yari yamukingiye kugira ngo ayishitse. Yesu nahabwa icubahiro. Kuba kwawe rero uno munsi nawe nyene si gihamana. Kuba kwa Mose, kukingirwa kwa Mose nticari gihamana. Imana yari ifise umugambi kuri Mose, kuko Mose yadafa, sinzi Imana yari gushobora gutora iyindi nzira, mugabo Imana yashaka yuko Mose abe ariwe ashitsa iryo sezerano. Imana yacu nishima. Mose aratabagwa, hanyuma arakora igikorwa, kandi igikorwa yaragikoze neza.
niwe yakuye abana b'Imana, ubwoko bw'Imana muri Egiputa, maze araburongora mu gihugu cy'isezerano. Mugabo kubera icyo yakoze, igikosa yakoze, ntiyashoboye kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Mugabo abandi nibo bayinjiye, mugabo wewe yapfuye atarajabuka. Imana yacu nidutabare. Mugabo igikorwa cy'Imana intango yaramaze kuyigira. Kubaho kwawe rero nawe no munsi si gihamana. Hari ikintu Imana ishaka yuko ukora. Hari ikintu Imana ishaka yuko ukora. Imana ishaka yuko uyishimagiza. Imana ishaka yuko uyihesha icubahiro. Imana ishaka yuko uyivugira. Imana ishaka yuko uyikorera. Imana ishaka yuko umenyesha abandi vya Yesu. Imana ishaka yuko uzana benshi kuri Yesu. Nico gituma uno munsi uriho, aho abandi bapfuye mugabo wowe uracariho. Hari mission Imana yaguhaye. None iyo mission Imana yaguhaye uri kurayikora gute? Uri kurayikora gute mwene data? Ndiko ndayikora gute nanje? Twese twibaze mission yacu Imana yaduhaye aha kwisi turiko turayikora gute? Kuko iyo mission izorangira. Tuzorangiza hanyuma tuja gutanga raporo imbere y'Imana ingene twakoze. Mbega uri kurabikora gute? Imana yacu nishimwe. Akabazo kari kuri jewe, akabazo kari kuri wewe, akabazo kari kuri twese. Mbega imisio y'Imana turiko turayikora gute? Mbega nitwarenguka imbere y'Imana raporo yacu izobimeze gute? Twikebuke rero we bene data. Hari benshi badashaka, batazi yuko bari no mu misio y'Imana, ugasanga bihaye ubusambanyi, ugasanga bihaye ubusuma, ugasanga bihaye ubwicanyi, ugasanga bihaye ibicanke biriya bidahesha Imana icubahiro. None imbere y'Imana uzorenguka uvuga iki? Wakoze gute? Mbega uzovuga iki imbere y'Imana? Uzovuga iki imbere y'umuremyi wawe? Uzovuga iki imbere y'Imana yagutumye, yakurungitse hano kwisi kugira ngo ukore igikorwa cyawe? Nahawe rero ho kwisuzuma, niwasanga vy'ukuri iyo mission y'Imana yaguhaye uri kurayikora neza, warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma ukaba ukora ivyo Kristo abona yuko ari vyiza, ukaba we urongorwa na mpwemu yera, utirongora wenyene, hanyuma ushima Imana. Kandi umenye yuko mission yawe irafise, kuko mission ntiba igihe cyose. Mission iragira aho itangurira, ikagira naho ihereza. Mission yawe niyahera uzovurenguka imbere y'Imana uvuga iki? Niwasanga vy'ukuri warizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma ukaba ukora kijya gikorwa Kristo ashaka ku bantu bamwizeye, ushimira Imana kandi ugume muri iyo nzira nyene, kuko uri mu gikorwa Imana yagushinze hano kwisi. Mugabo niwasanga warabivuyemwo, warabivuye muri igira, usubira iyo waruri, umaze gutahura mission wari ufise, ukayivamo ukigira mu bindi. Uno munsi n'umunsi mwiza wo kugaruka mu bikorwa vy'Imana kugira ngo usubire muri ya mission Imana yari yaguhaye, kuko ejo canke hirya y'ejo iyo mission irashobora kurangira. Irashobora kurangira bene data. Nahawe rero ho kwikebuka. Mugabo niwasanga vy'ukuri utari bwaje muri umugambi w'Imana, uno munsi n'umunsi mwiza kugira ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, hanyuma wemere yuko akubera umurongozi, wemere yuko mpwemu yera akubera umufasha, wemere yuko mpwemu yera aganza umubiri wawe n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma ucutangura aho ugeze, utangure mission Imana yaguhaye. Turarangije. Twavuze abantu b'ubwoko butatu, twavuze abantu b'ubwoko butatu. Bwa mbere nabizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi batahura neza mission bafise hano kwisi, batahura neza ivyo Kristo yabashinze, kuko uyu niwe yavuze ngo nimugende muhindura abantu bose abigishwa banje. Iyo mission uri kurayikora, niwasanga uri kurayikora neza, ushima Imana kandi usaba inkomezi Imana kugira ngo igufashe. Mugabo niwasanga warabivuyemwo,
nawe nyene usaba Imana kugira ngo ugaruke, kuko Imana yacu ni nyene imbabazi, iracicaye ku ya ntebe yayo y'imbabazi, irindiriye abagiye kure yayo bose kugira ngo bayigaruke ko hanyuma bagirire imbabazi. Mugabo ni wasanga ataco wari bwakore, uno musi n'umusi mwiza. Twiyumvire kuri aya majambo. Ndazi yuko uko tumeze turi hano, turi abo bantu b'imigwi itatu, umugwi wa mbere, umugwi wa kabiri, umugwi wa gatatu, kandi abahigwe nabo bari mu mugwi wa mbere. Mugabo urya mugwi wa kabiri n'umugwi wa gatatu ni bafise ikibazo kidasanzwe. Uno musi n'umusi mwiza kugira ngo utunganye hanyuma utangure mission, kugira ngo iyo mission niyahera uzogire ico ushikiriza data niyakubaza raporo ya mission yari yagwaye. Turarangije. Mbega ninde ashaka kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Mbega ninde ashaka kugaruka kuri Kristo? Turamuhaye ikaze kugira ngo abigire abikunze.